Bakunzi bahori Kanani TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndabifurije umwaka mwiza w'2025 uzobabera umwaka wo gutera intambwe mu vya Kristo. Tumumenye ko tutigeze kumumenya, atwihishurire, atwiyereke mu bundi bushobozi no mu zindi nkomezi. Umwami Yesu abahezagire. Reka dusangire amajambo y'Imana dusanga mu gitabo ca Yesaya, umuvugishwa Yesaya igice c'9, turahera ku murongo wa 6. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuko umwana atuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe bibukomeze, bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka uhereye none ugashitsa ibihe vyose. Umwete w'uhoraho nyene ingabo uzoshitsa ivyo. Yesu nashimwe. Naya majambo nubwo umwaka urangiye mu mpera z'umwaka tariki 25 z'ukwa 12, abayemera Kristo Yesu barahimbaza Noeli. Noeli bakayihimbaza nk'ukwibuka ivuka rya Yesu Kristo. Nivyo Yesu yaravutse kandi Yesaya yaramuvuzeho. Guhera mu itanguriro Imana yagiye isezeranya Kristo Yesu. Ndibuka Adamu na Eva tugiye mu gitabo c'itanguriro bamaze gucumura, hari ingene Imana yamuvuze avuga ngo urwo ruvyaro rw'uwo mugore. Imana iriko irabwira inzoka ivyo yakoze, avuga ngo uruvyaro rw'uwo mugore urwo ruzoguhonyora umutwe. Yesu nashimwe. Uru ruvyaro rwagiye rusezeranywa mu bitabo vyinshi, kuko Kristo Yesu mu bitabo vya kera ntiyagenda agaragara, iryo zina rya Kristo Yesu ntiryavugwamo, ariko haravugwa mu mucunguzi. Yesaya rero aramuvuga, aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu. Yesu nashimwe. Mu gihe ca Noeli hari igihe dufata Kristo nk'umwana. Noeli tukayitirira abana, Noeli tukayitirira kuryoherwa, Noeli tukayitirira ibindi bintu, tugashaza tukaberwa, tukambara ku mibiri, abana bacu tukabashariza, ivyo kurya tutahora tufungura tukabifungura. Yesu nashimwe. Ariko turazi none iyi Noeli icivuga umwana aba yavutse uwo ari we. Yesu nashimwe. Yesaya amuvuga ko gose, avuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, ubutware ntibuzova ku bitugu vyiwe, avuga ngo ni umunyabushobozi, ni Data wa twese. Yesu nashimwe. Ntabwo yamufashe uko tumufata, yamufashe nk'umunyabutware, kandi nivyo Kristo Yesu n'umunyabutware. Yesu nashimwe. Ubu mwabino bihe hari kuntu Noeli ubwo turiko turayifata, simbona ko tuyifata nk'uko ari Kristo, nk'uko ari umuntu w'umunyabushobozi, nk'uko ari umuntu w'umunyabutware. Yesu nashimwe. Turaraba hirya no hino, haba mwa kino gisagara, haba hehe, haba ku mashuri y'abana, abantu bafise abana mwa kino gisagara. Yesu nashimwe. Noeli hari ukuntu bayifata bakagira ivya Père Noeli. Kristo Yesu ntavugwe mu mihani wacu, si Kristo Yesu tuvuga. Twiriko tubwira abana bacu turiko tubarera gute. Yesu nashimwe. Turiko turabwira ko ari umunyabushobozi, uwo yavutse ni umunyabushobozi, havutse nde mbega. Ibi bidukora biba bisa n'ivyo ijambo ry'Imana rivuga. Yesu nashimwe. Burya Noeli ntigiheva ko ibikindi kintu. Haleluya. Ariko Yesaya amuvuga ko gose. Kandi Yesu avuka, abamajusi bamuhishuriwe ntabwo baje nko kuraba umwana, ahubwo baje kuraba umwami w'abami. Hari izindi nyenyeri bahora babona, ariko babona inyenyeri idasanzwe. Baravuga ngo iyi nyenyeri idasanzwe dutegereza kuraba ikintu cabaye, hari ikintu gishasha cabaye, turayikurikirana turabe. Hari umwami avutse. Yesu nashimwe. Aba ntibari bamuzi Kristo, aba ntibari baramuhishuriwe, ntibari bazi uwo ari we, ariko bari abanyabwenge barabivye inyenyeri. Haleluya. None twebwe Kristo Yesu twaramumenye, ariko kino gihe nitumwigisha abana
abana bacu ntitumwigisha abandi. Iki gihe kigeze tuja muri biriya na biriya, tuja mu vyo kuryoherwa, ariko umva Yesu aramuvuga aho ataramubona, aravuga ngo n'umunyabushobozi, ni Imana ihambaye, ni data wa twese. Yesu nashimwe. Mbega turamenya ko ari data wa twese yatuvukiye, turamenya ko ari umunyabushobozi, turamenya ko ari Imana yihaye umubiri. Yesu nashimwe cyane. Amatara bayaka, amasapedo nowera amatara bayaka. Mbega ajya amatara ducana, ajya amatara twatsa, no ku mabarabara dusangaho, no mu mabanke dusanga yuzuye. Yesu nashimwe. Ajya amatara agomba kwaka indani muri twebwe, kuko ijambo ry'Imana ni wo muco, ngo ni itara rimurikira ibirenge vyacu. Yesu nashimwe cyane, kuko umwana niyo yabibona, umuntu ataramenya Kristo niyo yabibona, abatasenga Kristo niyo babibona, abatamwubaha, abatamuzi. Yesu nashimwe. Bamenya ngo ni noweri, ngo kuri noweri amatara araka, kuri noweri amasape araba, nta kindi baheva ngo bamenye. Mbega wewe Yesu nashimwe, itara ryawe ririko riramurika muri wewe, ajya amatara murika hose aguma ari karadanja, usanga isagara gisa neza, usanga mu mazu ya bamwe asa neza. Yesu nashimwe. Ariko hari ingoro tugomba gusukura, tukamenya yuko umwana yatuvukiye agomba kuvukira mu mitima yacu, tukamenya yuko ari we muco. Yesu nashimwe. Uwo muco wagiye umurikira amahanga, uwo muco wamurikiye abamajusi bakava mu gihugu barimwo, bakagenda batazimira mpaka bagere aho Kristo Yesu yavukiye. Yesu nashimwe cyane. Natwe uwo muco wa Kristo reka bari utumurikira, tureke kumurikirwa ni umuco w'amatara wa regidezo, ariko tumurikirwe n'uwo muco w'ijambo ry'Imana, kuko ni utazimiza. Yesu nashimwe. Uwo ni uzotugeza mu bwami bw'Imana. Haleluya. Abamajusi haraho umwami yari yavutse, yarari haraho yararyamye, aba baragenda ntibigeze bazimira, bazimiye gato igihe gusa bihenda, kuko bibaza bati irya nyenyeri ivyo vyose iki gitangaza cabereye ibwami. Haleluya. Ariko ico gihe ntibigeze basura kubona umuco, mugabo bahavuye umuco wongera kubamurikira, kuko umuco wa Kristo ntabwo ukorana n'abakomeye gusa. Haleluya. Abakomeye yo bamwubaha birakorana, ariko ukorana n'abamwubaha, baba bato. Yesu nashimwe. Baba bakomeye mu gihe bamwubaha, ariko ukomeye ntiraca gukorana nawe ngo ni kubera akomeye. Yesu nashimwe cyane. Rero turagomba kumenya umwana yatuvukiye, turagomba kumenya ingene tubwira bataramenya Kristo umwana yatuvukiye uwo ari we, turagomba kumenya ingene twigisha abana bacu bakiri bato umwana yatuvukiye uwo ari we, kuko abana bacu bakiri bato bitega ngo vya Père Noël. Yesu nashimwe cyane. Amajambo ndayagarutseko kuko naherekeje umwana wanje muri Père Noël, nkabona ingene abana baryohewe ngo Père Noël araje, Père Noël araje. None Père Noël, Yesu nashimwe. Ndibaza kuri ano majambo, ndibaza twebwe abavyeyi baba Kristo, mbega umwana wacu aramenya ko ari Kristo, canke azomenya yuko ari kirya kintu babambitse, ari kirya gitama, kuko babaha amakado bagaterera abana bagasama kabatera amabombo, bakabaha ibijuwe, bakavuga ngo Père Noël yabagabiye. None turiko turigisha abana bacu ko ari Kristo Yesu agaba. Yesu nashimwe. Natwe abana bacu mu miryango tubigisha gute? Natwe abana bacu tubabwira gute? Isi irikira twigishiriza abana, ariko turakwiye kwigishiriza abana tukababwira ivy'agakiza kugira ngo bagendere mu nzira y'agakiza. Yesu nashimwe. Turagomba kwigisha abandi n'abatazi umunsi, babonye kubabarabara vyaka. Haleluya. Baramenya ngo Noel, mugo ntibamenye icarico, ntibamenye uwo mwami yavutse uwo ari we. Yesu nashimwe. Uwo mwami wavutse n'umwami w'umuco, ni wamurikira amahanga. Haleluya. Niyo Mana y'inyabushobozi. Yesu nashimwe cyane. Ni wowe ukuvuga. Haleluya. Ni wowe ukwamamaza, kuko ni Imana yihaye umubiri. Yesu nashimwe cyane. Turamenya ko ari Imana yihaye umubiri, nubwo turyoherwa tugatamba bikagenda gute, tukanezerwa tugafungura neza, twari dukwiye guca bugufi tugashima Imana. Tubavuga ngo Mana ntivyari bikwiye kuza hano mu isi ngo ubane na twebwe abantu, ariko wicisha bugufi uraza ubana na twebwe abantu bari baragucumuye ko, wemera kuba ahantu habi, wemera kuvukira ahantu habi, ahantu mu banyavyaha, kugira ngo uze kuducungura. Amara imyaka 30 yose irenga ari mw'inosi, ariko arababazwa kuko yari yambaye no mubiri ubabara, kandi ari Imana.
Yesu nashimwe avuga ngo umwana aratuvukiye Yesaya n'umunyabushobozi haleluya ni Imana data wa twese ni ubutware ntibuzova ku bitugu vyiwe haleluya uwazoganza ku ngoma ya Dawidi Yesu nashimwe uwo ntatwaza igitugu ahubwo n'umwami w'amahoro Yesu nashimwe uwo mwami w'amahoro rero urakwiye kumwakira mu mutima wawe ukamenya ubushobozi bwa Kristo Yesu muri wewe umwami Yesu rabampezagirire yaramajambo y'Imana kugira ngo twibukanye tumenye Kristo Yesu yatuvukiye mbega niki ni kaka bebe twumva oya ntabwo ari akabebe yamuvuze neza umukozi umuvugishwa n'Imana Yesaya yamweretswe neza avuga ngo ni Imana y'inyabushobozi ni data wa twese Yesu nashimwe havutse Imana y'inyabushobozi umunyabushobozi yihaye umubiri kugira ngo aze kugwana intambara aze kugwana na Satani Yesu nashimwe cyane kugira ngo ashobore kwikorera vyaha vyacu mu mubiri kugira ngo wa mubiri wakoze icaha Kristo Yesu nawe mu mubiri wiwe haje mu ivyaha vyacu kugira ngo wa mubiri ubambwe kuko wakoze icaha yategerezwa kubambwa uwakoze icaha ivyaha bibi ibihano yaronka byari byo kubambwa rero Kristo Yesu azayambara uwo mubiri kugira ngo bikunde aze yikore vyaha vyacu rero nuwo kwamamaza ntidukwiye kwamamaza ibindi ntidukwiye kwamamaza amasape ariko turakwiye kwamamaza Kristo twamamaza Kristo yavutse twamamaza Kristo umuco wiwe tukawamamaza umuco we tova ko ari ijambo ry'Imana niryo tararimurika niryo tararimurikira ibirenge vyacu kugira ngo tugende tudatsitara tugende habona kuko Yesu yarabivuze neza avuga ngo ugenda ku murango ntabwo atsitara ugenda muri Kristo Yesu ntabwo atsitara ntabwo twotsitara ngo tugwe mu caha mu gihe dufite ijambo ry'Imana ritumurikira umwami Yesu abampezagirire reka dusenga Imana data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe rwinshi turagushimiye kubw'ano majambo mu izina rya Yesu Kristo Yesaya atubwiye amajambo akomeye atwibukije Kristo Yesu uriwe mu izina rya Yesu reka rero ukomeze kutwihishurira ukomeze mukunzi wacu mwiza kuganza imitima yacu kuko uri umwami w'abami uri Imana iganje uri Imana y'inyabushobozi mu izina rya Yesu Kristo umuco wawe Kristo Yesu ukomeze kutumurikira kugira ngo runo rugendo turimo muri nosi tururangize amahoro tudatsitaye kuko ngo ugenda ku murango ntatsitara kugira Kristo Yesu niwe watamaza ku bicu natwe tuze tugusanganire urakoze uragahezagirwa ni mu izina rya Yesu tubisenze amen.